Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Saba ko ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunze ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa mbere tariki 3 z'ukwa gatatu z'ukwezi kwa gatatu mu 2025. Mugaturuturu kuno munsi imigwano yasubiye kwasana hagati y'imigwi y'abagwanyi bafasha ingabo za leta ya Kongo kugwanya umugwi wa M23 n'abagwanyi b'uwo mugwi. Vyagenze gute? Twazuse mu gitondo tumva amasasu menshi ahantu bita ngo ni Kanteve. Yari amasasu menshi cyane mu gitondo, ngo haje kuba ku masa 2 amasasu aratekanye. Mu Rwanda hatanguye inama ya Africa Seeds Association izomara iminsi 4. Impuguke mu butubuzi bw'imbuto zivuga ko uru rwego rukwiye kongerwamo imbaraga niba Afrika yifuza guhaza abaturage bayo mu biribwa. Ejo hahise abanyekongo baba mu Bubiligi bagrobeje mu myerekano hafi y'inyubakwa ikoregwamo inama nshingamateka y'ibihugu vya Buraya, basaba ko horungikwa inteko zoja kwirukana ico bise abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo. Twafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru ahagarariwe na Mark Niyonkuru. Idani David vyase mu kanya. Prime ndi ku Magenge ari muri studio zacu z'i Nairobi ahejeje kudushikiriza yavugwa ku isi. Abategetsi mu Budagi bavuga yuko abantu babiri bapfuye igihe imodoka yiroha mu isinzi ry'abantu mu gisagara ca Mannheim kiri mu bumanuko bushira uburengero. Abandi benshi bakomeretse bamwe bikomeye. Abategetsi mu ntara ya Van Württemberg bavuga yuko igipolisi cafashe umugabo w'umudagi w'imyaka 40. Ntibavuze niba bafata ko ari gitero nuko ari sanganya. Iyo modoka yasetse abagenda n'amaguru igihe abantu isinzi bariko barakorana ngo bagire ibirori vya Carnaval mu bice bimwe vy'Ubudagi. Uburusiya bwaneguye imigambi y'abanyaburaya yo kongera Ukraine imfashanyo ya gisirikare, bavuga yuko uko ari ugushigikira intambara. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu yavuze ko ivyemewe mu nama y'umutekano i Londres bigaragara ko bitagamije kuzana amahoro, ariko yavuze ko igitero c'Uburusiya kuri Ukraine canke igikorwa kidasanzwe ca gisirikare nkuko acita kizobandanya. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye ubutegetsi bw'Uburusiya ko butegerezwa guhagarika ibitero vy'ibisasu vya misile niba bushaka ibiganiro vy'amahoro. Yararonse ubutumwa bwinshi bwo kumushigikira bw'ibihugu bicuditse vy'Iburaya kuva kuwa gatanu, umunsi yakomagurana na Donald Trump mu biro vya Maison Blanche. Umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa zina muntu yavuze ko atewe umutima uhagaze no kuba leta zunze ubumwe za Amerika zahinduye ingendo ku buryo bukomeye. Volker Turk yariko ashikiriza icegeranyo ca buri mwaka imbere y'urwego rujejwe uburenganzira bwa zina muntu i Geneve. Yabwiye abarugize yuko hagaritswe umutima n'ingene intambwe yari imaze guterwa iriko irasubira inyuma kuvyerekeye ukungana kw'ibitsina mu gihe c'amakuru yo kuyovya n'iterabwoba kwamenyesha amakuru n'abandi bategetsi. Leta zunze ubumwe za Amerika zaravuye mu rwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa zina muntu buno nyene Donald Trump agishika ku butegetsi. Ni inkuru ya Imogen Fuchs ari Geneve mwumva mwijwi rya Ferenga Kwaya. Icegeranyo cy'umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku kiremwa muntu gisanzwe gisohoka ari nk'urutonde rw'impungenge z'ibintu bikomeye byahutaje uburenganzira bwa muntu. Bwana Volker Turk nibyo yakoze, avugamo igihugu cya Sudani, Myanmar na Gaza. Ariko yanatanze impuruza yuko ibihugu bisanzwe bitanga imfashanyo yo gukingira uburenganzira bwa muntu ngo byagabanije inkunga yabyo.
nko kuri Amerika yavuze yuko amabwiriza yo gukumira ivangura yavanweho, yanavuze yuko ngo hakomeje kwiyongera ibikorwa byibasira igitsina gabo hamwe n'imvugo ivangura. Yanavuze rero no guha ububasha abakire batabanje kubigenzura. Aya makuru mwumva na ya BBC. Amashure muri Sudani y'Epfo yagumye yugaye ku ndwi igira kabiri yikurikiranya kubera ubushuhe bw'umurengera bwatumye abanyeshuri bamwe baraba bakikubita hasi. Ubushuhe uyu munsi bwari bwitezwe kuduga gushika ku madogere 45, bituma leta iringaniza ibikorwa by'akazi by'igice c'umunsi. Abahinga mu by'amashure batanga inama yuko ikirangaminsi c'amashure cyosubirwamwo ku buryo amashure yo kugara mu kwezi kwa kabiri agasubira kugurura mu kwezi kwa kane igihe ubushuhe buba bwagabanutse kugira ntihaje haraba kuyahagarika. Ubu bubaye ubwa kabiri leta ya Sudani y'Epfo yugara amashure ku gihe kirekire nk'ico kubera ubushuhe bw'umurengera. Ishami rya ONU ryitaho abana ku isi rivuga yuko amasezerano yo guhagarika intambara muri Gaza ategerezwa kubandanya akora mu gihe rigabisha ku ngaruka z'akaga z'ingingo ya Israel yo kugara ngo ntihagire imfashanyo n'imwe yinjira muri Gaza. Abantu muri iyo ntara y'Abanyepalestina bavuga yuko ibiciro by'ivyo kurya vyaduze umurengera kuva imfashanyo ihagaritswe kuwa Mungu. Amakamyo amajana y'imfashanyo ubu ahagaze mu Misiri. Avugisha BBC ari Irafa, umuvugizi wa UNICEF Rosalia Bolen yavuze yuko abantu muri Gaza bakeneye imfashanyo kubi. At the moment we have kugeza ubu turacyafite imfashanyo nke twari twarakusanije mbere, ariko kubera ko ibikenewe Gaza ari byinshi twagerageje gutanga ibyo twazanye mu buryo bwihuse bishoboka. Twabihaye rero imiryango, abana n'imiryango ibabaye cyane Gaza vuba uko bishoboka. in Gaza as soon as possible. Uwo muvugizi wa UNICEF yavuze ko abanyagaza bahanzwe no kuronka aho bakika umusaya. Hano muri Kenya hari abandi bantu babiri bafashwe mu bijanye n'iyicwa ry'umugwizatunga w'umwongereza Campbell Scott yabuzwe irengero gato ahejeje gushika i Nairobi aje mu nama mu kwezi guheze. Ikiziga ciwe catowe gitekeye mu mufuko mw'ishamba riri hafi. Aba bagabo babiri bafatiwe i Mombasa bazanywe imbere ya sentare uyu munsi bagirizwa kubikura amafaranga bakoresheje amakarata ya banki ya Scott. Igipolisi ca Kenya kivuga ko yabuzwe irengero inyuma yo kugendera urugo rw'umwe muri abo wikekwa kandi ko cibaza ko araho yiciwe. Nina urakoze Prime ndi ku magenge kuri aya makuru yaje kudushikiriza. Idonido rya makuru tuyahereye muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Mugaturuturu kuno musi mu gisagara ca Bukavu mu gace k'inkambi ya gisirikare ya TV, imirwano yasanye hagati y'imigwi y'abagwanyi yitwaje ibigwanisho ifashanya n'ingabo za leta ya Kongo izwi nk'abawazarendo nabo mu mutwe wa M23 uheruka kwigarurira ico gisagara. Abahaba bavuga ko iyo migwano yaguyemwe abantu batatu n'abandi barakomereka. Mu kanya gaheze navuganye n'umunyagihugu ari Bukavu ambwira ingene vyagenze. Twajuse mu gitondo tumva amasasu menshi ahantu bita ngo ni Kanteve, yari amasasu menshi cyane mu gitondo, ngo haje kuba ku masa 2 amasasu aratekanye na n'ubu umutekano urahari, ariko ayo masasu yari y'ingabo za M23 n'abazarendo. Hari abantu ngo bamuzi baba bakomerekeyeyo canke baba bapfuye? Abakomeretse ntabwo turamenya umubare neza, ariko abahasize ubuzima ni batatu nibo twabonye. Ubu naho umutekano wifashe gute? Ubuzima bwasubiriye uko bisanzwe? Aya masaha tuvugana aya masaha nimugoroba haratekanye nta kibazo, ingabo za M23 zaje. Ubuyobozi buyobowe na M23 hari ico bwabatangarije? Hari amakuru y'ihumure baba babahaye kuvyabaye? Umukuru w'ingabo ndetse na maire de la ville bose batangaje yuko umutekano ni wo n'ubu nta kibazo, abantu baragenda, modokari ziragenda, moto ziragenda, nta kibazo rwose. Usibye gusa iduka zimwe nizo zidafunguye, ariko abandi nta kibazo, abantu baragenda, n'ubucuruzi ubu buto burakorwa nta kibazo. Abanyagihugu ubu ntaco muriko murikanga, mubona ko ubuzima bwasubiye mu buryo? Abanyagihugu nyine hano natwe turatekanye kuko nyine ingabo zahashize umutekano,
ata masasu nta kibazo rwose ubu ngubu turatekanye. uwo yari umunyagihugu ari Bukavu twavuganye mu kanya gaheze. Tugume mu karere k'ibiyaga binini. Impuguke mu butubuzi bw'imbuto zivuga ko urwego rukwiye kongerwamo imbaraga nimba Afrika yifuza guhaza abaturage bayo mu biribwa. Ibi ni byagaragarijwe mu nama ihuje inzobere zibumbiye mu ishyirahamwe ry'abatubuzi b'imbuto Africa Seeds Association iteraniye i Kigali mu Rwanda. Izi mbuto zongerewe ubuziranenge ngo zirera cyane zigashobora kwihanganira ihindagurika ry'ikirere n'indwara z'ibihingwa kandi zikaba zubahirije ubuziranenge bwifuzwa ku isoko. Imari ihagije ndetse n'ikoranabuhanga mu butubuzi bw'imbuto ngo nibyo bizatuma uru rwego rutezwa imbere uko bikwiye. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Izi mpuguke zigera kuri 300 zituruka mu bigo bikomeye bikora ubushakashatsi ku buhinzi cyane cyane mu butubuzi bw'imbuto. Aba bavuga ko kongera ubuziranenge bw'imbuto ziterwa ari intambwe ya mbere yo kwizera umusaruro mwiza. Ikibazo cy'ibiribwa bigenda biba bikeya ku mugabane wa Afurika ndetse no kuba ubuhinzi bugomba guhaza ubukora kandi bugasagurira n'isoko ngo nicyo cyatumye izi mpuguke zihaguruka ngo barashaka ko umusaruro wiyongera umunyafurika akabona ifunguro rihagije kandi ngo agashobora no kubona ifaranga kubera ko yagurishije igice cy'umusaruro. Dr Munyarazi Jonga ni umuyobozi w'ikigo African Agricultural Technology Foundation. Iki gifite icyicaro mu gihugu cya Kenya ariko kikaba gikorera no mu bindi bihugu bine bya Afurika aho kibanda ku gutubura imbuto. We want to feed Africa. Niba twifuza guhaza Afrika mu biribwa dukoresheje imbuto za kera bizodusaba ko tugira aho kurima hagutse. Ariko niba dukoresheje imbuto zongewe ubwiza tuzoshobora guhaza abanyagihugu bacu kandi dukoresheje ubutaka buto. Hari kandi n'ibindi bibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ikirere nk'izuba rikabije. Izi mbuto zacu ziba zifise ubushobozi bwo kurinda iryo zuba. Hari kandi n'indwara nshasha zitera ibiterwa zigenda zigaragaza. Imbuto zacu zirobanuye zishobora guhangana n'izo ndwara. Hari rero n'ubwiza bw'umusaruro bukenewe ku isoko. Izi mbuto twarobanuye zishobora kuzuza ubwo buziranenge kandi imbuto kama zitashobora kubahiriza ivyo bisabwa. You can meet marketing standards. Izi mpuguke zivuga ko umuhinzi agomba kumenya imbuto y'igihingwa agiye gutera umusaruro yifuza kugeraho ndetse n'ibyifuzwa ku isoko. Ibi ngo nibyo bimufasha guhingira isoko mu gihe ubuhinzi bwe yatekereje ko bwamubyarira amafaranga. Patrick Ndayambaje ni uwo mu kigo Agri Win Limited cyo mu Rwanda, cyo kikaba gitubura ingemwe z'ibiti byera imbuto. Iyo umuntu tumufashije tumuhereza variete ikenewe ku isoko ryo mu Rwanda ndetse no mu isoko mpuzamahanga, akagura igiti yizeye ko kizera. Nuvuga ngo hari igihe ushobora kuguha igiti ugasanga baguha igiti kitabanguriye. Iyo baguha igiti kitabanguriye gishobora no kumara imyaka 10 kitarera, ariko ibi ngibi biba bibanguriye byize uzi ngo ni variete runaka nteye kandi ikenewe ku isoko. Abashinzwe ubuhinzi mu Rwanda bavuga ko igihugu gikeneye kwihaza mu bwinshi bw'imbuto iterwa, dore ko kuzitumiza mu mahanga bihenda cyane. Mu bihe byashize hakomeje kumvikana amajwi y'abahinzi binubira ibura ry'imbuto y'ibigori, ibirayi n'imyumbati, naho ibonetse hakaba igihe itujuje ubuziranenge. Kuri ubu amashyirahamwe menshi y'abahinzi amaze kuvuka ateza imbere ubutubuzi bw'imbuto ndetse bamwe bakabikora mu buryo bw'ubucuruzi. Intego ngo nuko igihugu cyageraho kihaza ku mbuto zihabwa abahinzi ku buryo hatagira n'imwe yongera gutumizwa mu mahanga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ni saa 10:43 muri studio za BBC London. Ni saa 12:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva no kuri radio Humuriza FM mu Burundi, kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, ku rubuga rwacu ariko bbcgahuza.com no kuri Facebook live. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89 n'ibitindwi. BBC
gahuza miryango. Tukiri mu karere k'ibiyaga binini nyene tubandanye n'amakuru yo muri Kongo. Umutwe murantunga umutwe wa FDLR Force Démocratique de Libération du Rwanda FDLR mu majambo yose urwanya leta y'u Rwanda ukaba ukorera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uremeza ko General de Brigade Gakwerere uzwi ku yandi mazina atandukanye ari umwe mu bakuru bayo. Uwo musirikare ari mu abandi barwanyi bose hamwe 14 umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru washikirije abategetsi b'u Rwanda mu mpera z'icyumweru twaraye turangije. Gusa FDLR na leta ya Kongo bavuga ko harimo amazina yabo u Rwanda rwari rwaragaragaje mbere yaho barushinja gukora propaganda. Ni inkuru mushikirizwa na Victoria Uwonkunda. FDLR yavanyeho urujijo rwo kwibaza niba General Gakwerere werekanywe ari we koko kuko yagiye amenyekana ku mazina atandukanye. Inyandiko z'icyahoze ari urukiko rwa Arusha rwashyiriweho kuburanisha ibyaha bya jenoside mu Rwanda zivuga ko yitwa Ezekiel Gakwerere kandi ko mu gihe cya jenoside muri 1994 yari afite ipeti rya Suriyetona. Itangazo ry'ingabo z'u Rwanda rivuga ko ari Brigadier General Jean Baptiste Gakwerere. Muri FDLR yarazwi ku mazina kandi ya Sibo Stani na Julius Mokoko. Kirengoma umuvugizi wa FDLR yabwiye BBC ko Brigadier General Gakwerere werekanywe ku wa gatandatu ashyikirijwe u Rwanda ari uyu Gakwerere uvugwa. Ku ifatwa rya Gakwerere, Kirengoma yabwiye BBC ati icyo nakubwira nuko yari amaze igihe kinini arwariye Goma birumvikana mu bwihisho. Hari hashize igihe ataragaragara kubera uburwayi. Gusa Ngoma avuga ko agifatwa igihe M23 yafataga Goma, Gakwerere yahise ajyanwa mu Rwanda nyuma akaza kugarukanwa kugira ngo noneho yerekanwe nk'igihamya ko uwo mutwe wa FDLR ukorana n'ingabo za FARDC. Izi ngabo za leta ya Kongo zivuga ko ibyo ari ikinyoma kigamije gusobanura impamvu bateye igice cy'igihugu cyacu. Uretse kuvuga ko Gakwerere yerekanywe yambaye imyenda mishya ya gisirikare, nta bindi bihamya Ngoma atanga bigaragaza ko Gakwerere yari yafashwe mbere yaho akajyanwa mu Rwanda. N'uwitwa Kaporari Ishimwe Patrick umuvugizi wa FDLR avuga ko mbere yagaragajwe n'ibinyamakuru mu Rwanda avuga ko yatorotse FDLR agataha mu Rwanda. Ariko nawe uretse amazina gusa nta kindi kimenyetso Kirengoma atanga ku byo avuga. Inyandiko zo mu 2010 z'icyari urukiko rwa Arusha zivuga ko Suriyetona Ezekiel Gakwerere ari mu basirikare bahawe amabwiriza na kapiteni Ildefonse Mwizeyimana wari umukuru w'ikigo cya gisirikare cya École de sous-officiers ESO Butare yo kwica abatutsi muri Butare no kwica umwamikazi Rosalia Gicanda. Mu rubanza rwa Nizeyimana umwe mu bakatiwe gufungwa imyaka 35 ahamijwe ibyaha bya jenoside n'uruhare mu kwica umwamikazi Gicanda, mu kwiregura yavuze ko igihe ubwo bwicanyi bwabaga umuyobozi wa ESO Butare yari Suriyetona Gakwerere. Gakwerere ntabwo yigeze yiregura kuri ibi birego. Urakoze Victoria Uwonkunda. Naho tugaruke ku mugabane w'Iburaya. Abanyekongo baba mu Bubiligi ku munsi w'ejo bagorobeje ahakorera inama nshingamateka y'ibihugu vya Buraya i Buruseli ku mugwa mukuru w'Ububiligi. Muri iyo myerekano yitabwe n'isinzi ry'abantu. Abayitavye basavye ibihugu vya Buraya kurungika inteko zoja kwirukana ico bise abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yakurikiranye iyo myerekano adutegurira inkuru ikurikira. Muri urwo rugendo rw'amasaha arenga 2 abanyekongo baba mu gihugu c'Ububiligi bari muri iyo myerekano berekeza ahakorera inama nshingamateka ya Buraya basaba ko ibihugu vya Buraya byofata ingingo ya gisirikare mu kurungika inteko zoza kwirukana ico bise abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Basaba ko inteko z'ubumwe bwa Buraya zorungikwa muri Kongo mu kwirukana abasirikare bifatiye ibisagara bya Bukavu, Goma n'utundi duce dutandukanye mu buseruko bw'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo myirekano harimo n'abanyarwanda batavuga rumwe na leta y'ico gihugu nabo nyine baba mu gihugu c'Ububiligi bagisabira ibihano
Norma Ishimwe numwe muri bo. Twaje hano tuje gufatanya n'abakongomane, tuje nka gufata mu mugongo abavandimwe bacu b'abakongomane, kuko ikibazo dufite mu karere ni kimwe, ni iriya leta ya Paul Kagame, iriya leta ya FPR. Rero uyu munsi twaje gufatanya kuyamangana, kubwira amahanga yuko bagomba guhagarika kuyishyigikira, kandi uyu munsi twaje turi benshi kandi b'abanyarwanda, nabonye abanyarwanda, nabonye abarundi, hari n'abagande, turi benshi baje gufatanya n'abakongomane, kuko ibibazo bafite muri iki gihe ni iby'abanyafurika bose, ni ibyacu twese, kandi ibyiza nuko abantu benshi barimo kugenda babyumva neza. Mu bandi bari bitavye iyo myirukano harimo abaserukira amashirahamwe adaho yegamiye mu vya politike mu gihugu c'Ububirigi, menshi ari mpuzamakungu asanzwe akorera no muri Afrika na cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga binini nka 11 Oxfam n'ayandi menshi. Hariho kandi nabo mu namashinga amateka y'Ububirigi na cyane cyane abo mu mugambwe w'abasosialiste. Ubwo rugendo rwarangiriye ku biro by'ishiramwe rya Buraya, aho abayitavye baririmbye ururimbo ruhayagiza igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jour sacré de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Buruseli mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Igipolisi ca Kenya cataye muri yompi abantu babiri bakekwa ko bishe umwongereza Campbell Scott. Abo bagabo babiri baserutse muri sentare uyu munsi, bakaba banaregwa ko bakuyamaya kuri banki bakoresha ikarata ya banki ya Bwana Scott. Uwo mugwiza atunga w'umwongereza yaburiwe irengero mu nyuma yahashikiye i Nairobi. Ikiziga ciwe kiza gutogwa mu nyuma mw'ishamba y'inyuma y'umuji wa Nairobi. Ni inkuru ya Ansoy mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Abakora iperereza baravuga ko Campbell Scott yasuye umwe mu bakekwa iwe mu rugo mbere yuko aburirwa irengero. Bakeka ko iki gihe aribwo uyu munyemari yishwe, nyuma ukekwa ngo yahise avaho. Igipolisi kivuga ko ukekwa yashoboye gukura amafaranga kuri konti ya Scott abikoreye ahantu hatatu hatandukanye afatanije n'ukekwa wa kabiri. Igipolisi ngo kiyambaje Interpol kugira ngo igifashe gushakisha ikarita ya banki ndetse na telefone ya nyakwigendera. Abakekwa bombi bafatiwe mu mujyi wo ku nyanja wa Mombasa kuwa gatandatu, basubizwa mu murwa mukuru wa Nairobi. Urukiko rwahaye uburenganzira igipolisi bwo gukomeza gufunga abakekwa mu gihe cy'iminsi 21 ubwo iperereza rizaba rikomeje. Campbell Scott yageze i Nairobi ku itariki ya 15 z'ukwezi gushize agiye mu nama y'ubucuruzi. Umunsi wakurikiyeho ngo nibwo yasohotse muri hoteli mu gace kihagazeho ka Westland ari kumwe n'undi muntu utaramenyekanye. Kuva icyo gihe akaba atarongeye kugaruka muri hoteli. Umurambo we waje kuboneka uhambiriwe mu mufuka wajugunywe mu ishyamba nko muri kilometero 110 uvuye mu mujyi wa Nairobi. Iyo yari inkuru ya Ansoy mwako mwumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Ubu naho tubahonje kuri Nana Gwejo. Mu kiganiro Urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Ahubwo se banza umenye ngo boss aguze umukozi gute? Niba boss nta mafaranga afite aba yumva umukozi yayakuye. Yayangujije kuko yarayabonye nyafite. Amafaranga utwara mu mweko se yayabonye ati? Aha. Yewe birabibyuya da, birabibyuye. Ushatse kuvuga iki Pascal? Umva no gukora ubushakashatsi neza tukamenya niba nibyo ntavuze utabitanga. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC yahuza miryango. Mwereho neza mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda. Umufaransa Fabien Dube ukinira ikipe ya Total Energy niwe ku munsi w'ejo watsinze Tour du Rwanda 2025 yasojwe itarangiye nyuma yuko agace kayo ka nyuma
kakinwe kuri iki cyumweru gahagaritswe kubera imvura yarimo umuyaga mwinshi. Aka gace kagombaga gukinwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ku ntera y'ahangana n'ibirometero 74 gusa kahagaritswe hasigaye gukinwa ibirometero bike. Dube mu kuzenguruka ibirometero bisaga 840 yakoresheje amasaha 19 iminota 35 n'amasegonda 12 arusha umunya Eritrea Enoch Murberhan amasegonda 6. Umutoza w'u Rwanda Felix Semoma avuga ko yishimira uko abakinnyi b'u Rwanda bitwaye. Kubona abakinnyi barangije kuri classement general muri top 20 dufitemo abakinnyi babiri, top 25 dufitemo abakinnyi batatu, ni byiza cyane kuko ubusanzwe abanyarwanda bajya kurangiza competition babona mu myanya itari myiza ko bayoboraga competition bagera ku munota wa nyuma bakaza kubasiga. Nta yindi mpamvu ni uko banyotewe gutsinda stage muri Tour du Rwanda kandi ko stage nyinshi zarangiraga kuri sprint, akaba nta basprinteri bakomeye cyane dufite. Twahitagamo rero kugira ngo turebe ko twatsinda muri breakaway, ariko kubera abakinnyi bakomeye baturutse mu ekipe yandi yaje kwitabira, ugasanga badufashe mu birometero bya nyuma. Biriya mu mukino w'amagare bibaho. Nkiri mu Rwanda mu mupira w'amaguru, ikipe ya Rayon Sport ejo yatakaje amanota 2 nyuma yo kunganya na Gasogi ubusa ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Uko kunganya kwatumye APR FC yisatira ku manota nyuma yo gutsinda Police FC ibitego 3-1. Ubu ikinyuranyo hagati y'ayo makipe yombi gisigayemo amanota 2 mbere yuko bahura kuri iki cyumweru. Mu Burundi, ikipe ya Aigle Noir yanyagiye Kayanza United ibitego 5-1 kuwa gatandatu. Interstar itsinda Dynamic ibitego 2-1 kuwa gatanu. Bumamuru yari yatsinze Deira igitego 1-0. Iyo ikaba ari imwe mu mikino myinshi yakinwe mu mpera z'icyumweru. Aigle Noir na Bumamuru zinganya amanota 49, ariko Aigle Noir ikaza imbere irusha Bumamuru ibitego byinshi zigamye. Mu Bwongereza, igitego cya Danny Welbeck ku munota w'114 mu minota y'inyongera cyahesheje itike ya 1/4 ikipe ye ya Brighton ubwo yasezeraga Newcastle United yitsinze ibitego 2-1. Ni mu gihe umunyezamu wa Fulham Ben Dileno yafashwe nk'intwari kubera penalty 2 za Manchester United yafashe ikipe ya Fulham. Isezerera Manchester United kuri za penalty nyuma yuko amakipe yombi anganyije igitego 1-1 mu minota 120. Umutoza mukuru wa Manchester United Ruben Amorim yavuze ko atari umuswa nk'uko yabyiswe na Wayne Rooney wabiciye bigacika mu ikipe ya Manchester United. Ibyo Rooney yabivuze nyuma yuko Amorim atangaje ko intego y'ikipe ye ari ugutwara igikombe cya shampiyona, ariko yongeraho ko atazi neza igihe bizafata. United imaze gutsindwa imikino 10 mu mikino 24 kuva yatangira gutozwa na Amorim, kandi ikipe ikubiswe mu rugo imikino 6 yose. Rooney yavuze ko Amorim agomba kubanza kwemeza abantu mu gihe byibuze gito aho kuvuga ibisa nko kurota. Nyuma y'uwo mukino hahise habatombora yuko amakipe azahura muri 1/4. Bournemouth ikazakina na Manchester City. Preston, ikipe yonyine yo mu cyiciro cya kabiri isigaye mu gikombe cya FA, izaba iri mu rugo yakira Aston Villa muri imwe mu mikino ya 1/4 iteganyijwe. Soreze muri Espanye, ikipe ya Barcelona yasubiye ku mwanya wa mbere nyuma yo kunyagira Real Sociedad ibitego 4-0. Irarusha Atletico Madrid inota 1, ikarusha Real Madrid amanota 3 nyuma yuko Real Madrid itsinzwe na Betis Sevilla ibitego 2-1 kuwa gatandatu. Aha ni naho soreje ay'imikino nabahitiyemo kuri uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Imbere yuko tabasezera, ndabibutse ko mu gaturuturu kuno munsi imigwano yasubiye kwasana hagati y'abawazarendo n'abagwanyi ba M23. Mu Rwanda hatanguye inama ya Africa Seeds Association izomara imisi 4. Impuguke mu butubuzi bw'imbuto zivuga ko urwego rukwiye kongerwamo imbaraga niba Afrika yifuza guhaza abaturage bayo mu biribwa.
amakuru yacu yaragarukiye ngaha mwayashikirijwe na Nina Iradukunda yarahagarariwe na Mark Niyonkuru mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Suzanne Lennon mwakoze kudutega yompi na Gawane